ryabaye irya mbere twumva ujya gukorera mu studio tuvuga yuko iri mu ma studio zirimo zirakora cyane kandi zimeze kurera abaririmbyi benshi aho benshi bavuga ati Bienfrima Boy kubera ikakunda kujya mu ma studio mato urambaza igituma ndabigarutseko mu ayi Bujumbura akabazo rega shaka biwanyu none kubera ikatanze umugira kandi mwama mwiyemera yuko mwakoreye ama miliyoni jana hehe na hehe mu makosa yagiye atandukanye cyangwa mu makampani kanaka amahera mushamu yashira ikintu gihari niki ndagusubiriremo abaririmbyi ba Feka Life ni benshi alo beri Chris yambari miliyoni urya la Feka Life arandi baririmbyi asoya akaririmbo ngo banashizemo miliyoni myinshi utamenye na glass kumenya glass utafashe basi ice cream uyinya Bienfrima Boy imigenderaniro ya AKS nawe muri kino gihe yifashe gute na nimwe mugabo Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba behind camera Alex kamazina basabe gukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza ndabatera inkuru je nubise umuririmbi Bienfrima Boy yuko ari ngaha anya ubona ko ari etage nini cyane kandi ikaze bite umeze neza aho umuririmbi Bienfrima Boy nubise ngari ngani hari sawa cameraman nkurikira mugume mudukurikirana kugira ibintu bibe fresh bamuririmbye nawe nyine nkunda kumva bavuga ngo mu Mariyo ndake abantu baba Mariyo Bienfrima Boy numva ngarimwo yes bakunzi ba Cyubahiro TV nguyu wa muririmbyi wacu wa muririmbyi wanyu ndibaze yuko mwese mumubona ibintu byose bimeze fresh cameraman manzi murabe kwanza kungene yaje aberewe Bienfrima Boy vipi sawa umeze neza ego manzi mpechesi kwanza umeze neza ego kabisa uraberewe merci si cyane abamanzi ntora agatebe nicare ndabona umenga wewe ngaha anya wisangije ubuzima none ko umenga nta kantu ngabagwaye ubura soma bimeze gute no nkunda guterambira nje gufata ice cream yes bakunzi ba Cyubahiro TV uyu ni wa muririmbyi wanyu umwe yamapambana ijoro n'umuranga abone yuko umuziki w'u Burundi ushobora gutera imbere cyangwa aserugira igihugu mu makungu Bienfrima Boy kanongenda guhekaze kuri Cyubahiro TV merci umeze neza yego tugende kwanza ku kirato imbere yuko rutandukira ku ndirimbo yawe nshaje bazurindire we muhungu ngwano zana shazana uri kuri command sawa kandi abarimvyi niho mubayeho mu buzima mumeze fresh ibintu nkibi ama ice cream ashiko kubijya birafasha sana umuririmbyi nkuko dufashike dufashike bo ni kintu ushaka kujya mu gihe ama stress ufite ama stress ushaka gusa kugabanya ama stress bo ndakunda hameze fresh sana kandi mu kibanza kimeze neza ice cream urumva na ahantu bien kabisa namwe mukamenye kuri etage murahazi yego niho nikunda kuyipohera gusa zibafise ama ice cream ya bien ama wowe amenye gute ko ndinga jewe nasa kugenda cyajya no hino bambwira ati Bienfrima Boy ubwiye ukuntu ni hari twumvise ariho je mvuye wawe umukozi ntiyakwirukanye umukozi ntiyanyirukanye kubera urumva namubwiye ikinzanye Bienfrima Boy urumwe kwanza mu bantu bambere batazi indirimbo yawe uko yitwa abantu batarayibona twebwe turamaze kuyibona yubutse kwanza indirimbo yitwa Lolo by Bienfrima Boy Lolo by Bienfrima Boy kubera iki Lolo Lolo ni love you I love you urumva nashase kuyibandaniriza kugira ngo uraba agiko ari mbikintu abantu bacumve Lolo love you urumva arimo love you yabo ryabaye irya mbere twumva ujya gukorera mu studio tuvuga yuko iri mu ma studio zirimo zirakora cyane kandi zimeze kurera abaririmbyi benshi aho benshi bavuga ati Bienfrima Boy kubera ikakunda kujya mu ma studio mato urambaza igituma ndabigarutseko jewe ama studio mato kumbure ari studio kera uziga eka nukuzi supportinga nazo nyene umva nakwereke touch ni imwe nibazi wakubesha gusa zijya muvuga nini kwa zibasifisa abantu bazishigikira aroza Bantu Boy ziviziri kwizina rya Big Fizzo ego aroza New Era nama studio nyene batanze amahera ya promotion y'aba promoting studio zabo zidoge mugabo uko naraba abapeti bafise ingabirano allo Pitch and Revolution
arashoboye yankoreye indirimbo amapiano yego ikaze cyane none fata umwana ye umwana demu wangu maze ametoka ghetto hahitaji kukesha anataka kesho na nikimkamata nitampiga mento nikiwa naye ananipa joto yap. Mu bantu ba mbere bakoze mapiano mu Burundi uri mu bantu bakoze creation yiwawe yego ijya umaze kubizana abantu bakayitara hoje namabona mu club meshi ikubitwa cyane bo donc urabona ngayo wacu turafise ukuntu abantu turaraba abafanzi cyo bashaka igihe cy'amapiano turakubise amapiano igihe cy'imiziki igezweho turayikubitako mugabo rero iyo ukubise ikintu cya bien turafise abantu bapinga please umuziki wacu niyo mpamvu udashika kure ari abantu badupinga kandi bafise jalo mugabo rero kubera ivyo tuzokora hari mufana aza kukumviriza ari abantu badupinga kandi badufitiye jaro abo nabo ni bande nabisi filima boy nazikata kwenda gutinga dudurira kajewe nabisi kuko umuntu agupinga ababona uko kurakora cyane mugabo gusareka dukora umuziki naso indirimbo ya bien ikaze amasanamu ya bien abantu bagende kwiraba kuri YouTube yitwa Lolo by Filma Boy indirimbo ya bien rero iyo ndirimbo naronsa ama comment menshi cyane y'abarinzi bagenzanje benshi reka konse vuge bakeye thanks Master Music Masterland ari naho yakorewe yep thanks with designer wizi nakunatagize yarandikiye ama message menshi angeza kwiga ndirimbo ari umwigeme w'umurimvyi yitwa Briana wo muri Kongo ngaho mu Buvira akomeye cyane ndamuzi Briana yigeze kuri mana bishu yapo uyo mukobwa nawe nyene iga ndirimbo yaramukozeko ni benshi sino bavuga ba Jadix benshi abarinzi bagenzanje rero reka mvuge merci abataragira comment iga ndirimbo vuma nura biga ndirimbo kayirengagiza ni ndirimbo ya bien ushika n'umuziki wacu ari abantu bashabibaza none wewe uburyo ubukura hehe gukora video y'amafaranga ngana kujya mu Queen video turazi yuko ujya ari mu ba Queen video bazimye ngaha mu Burundi mu Burundi Adojo sana yaramukoresheje amahera yamuhaye ni menshi cyane yamuhaye $300 na Big Fizzo na arimija clip ya Big Fizzo nande kunywa bia na inspector wow alimwo ujya ari mu bakuni video bazimye cyane kubera iki bien Filma Boy abantu bashabibaza none uburyo abukura hehe cyangwa umugore wani asanzwe agusupportinga n'ubu unya uburyo buracyahari bwo kugira ibikorwa bya nawe aronka umugore agusupportinga nozo umuhebe nawe niyo mugabo rero nakubwiye ati si umugore je ndumunyabikogwa YouTube yanje dafise inzira ncamwo narubase kariyeri yanje y'umuziki aba manager narabubase bacha babona ati Filma Boy foko tumushigikira iga ndirimbo abatarayumva vraiment simbira hajya ucuza kumenyuza ivyo niko ndavuga kuri YouTube ni indirimbo imeze neza cyane Filma Boy urumwe mu baririmbyi kandi bakunda kwambara neza kandi bakabegwa uno munsi baba baje bambaye amafaranga ari cyane kwegera inyuma cameraman manzurabe kino kirato kwanza bo kwambara sinikuvuga amafaranga jewe ndabegwa no muririnzi tambara utaho donc uri muri utambara ubu uba nk'umuntu umenga uri umuntu utari muri game bo Dios ni kuvuga ngo amafaranga bere music bonye numbonye ubona yuko umuhungu ko yambara neza gusa ikindi kibazo cyenda kubaza bien Filma Boy urumwe mu bantu batanguye umuziki kera kandi n'ubunyababandanya bawukora neza cyane nikiye kintu umaze kubona umenga kiragushavuza cyo byotuma umuziki uwuhe baraduzanya abandi ku bandi twe tugerageje gukora indirimbo ya bien ari indirimbo nigeze gukora ijya amapiano cyo gihari havumye amapiano yego fata umwana indirimbo ba Isaac TV irabakorako bande benshi mugabo karaba indirimbo turakora bagazifata twebwe bagaje ba promotinga z'abandi uyu wacu uyu ninde no umuziki w'u Burundi kumbe ushatse kuvuga ko umuziki nawo nyene urimwe amacakubiri yuko ba supporting abantu ari amacakubiri mu muziki kuvuga twego muri noro ino muri noro baraturengagiza
mugabo umuziki uri ino umuziki turazi ko uri ino kuko amabwata akomakomeye ari ino rero niyo muntu kugira ati badushigikire bareke beef umuziki wacu ni mwiza ugasanga umujournaliste akubwira ati indirimbo yawe nice ni nziza nashizemo comment nice job najye nashaka kubwira nice job kuvyo ukora mugabo bishigikire umuziki wacu ushike kure postinga Bien Freema Boy haciye imyaka myinshi atama collab atandukanye turiko turabona abaririmbyi bafashanya ku ndirimbo imwe uwe kubwa nk'umuririmbyi maze gukora byinshi bifira he mbona kubwire cyambere collab ndazifise ndafise collab ahanye ni wacu ndafise collab nka zine sindazirekura ngo nirekura dusonge twa bien twiwanje ngo narabiyitere nano rekura collab zanje bazakira gute ni bande baza kuzipromotinga ndishaka gusohora irya ndirimbo abantu bace bayiyoza ari indirimbo y'inguvu cyane mugabo tukagerageza gusohora song ikoze turabe ngene bayakira amace tsora zijya collab bikadutera n'ubwo kwera iki ugwanko ni kwinshi jewe naragerageje kuri abandirimbo zasohose z'abagenzanje ari indirimbo umurenzi kwanza kesi yasohoye indirimbo ya bien yashize mu comment yego nararavyiga bo ama creation yakoze miga ndirimbo kandi yaremvestamwe amahera menshi ikindi kibazo cyambaza Bien Freema Boy imigenderaniro ya akesi nawe muri kino gihe yifashe gute na nimwe mugabo je ndakunda gusa umuntu yitanga ni mugenzi tugeze kubana tugeze kuba bien mu kahise yego twakoranye byinshi twaciye mu byinshi ubu rero umuntu yarimenye ivyiwe mugabo gusa tube turibuka gusa aho twavuye ikindi naco reka ndamushimire akora pambana mu buzima bwiwe natwe turapambana Imana izodushikana mu ndoto zacu tuzohurira ari nyene imbere reka turifuza kubona musuye kugaruka nka ndirimbo za kera mumbwirire kwanza ari abantu batazi kijya ndirimbo ari yuwawe tugende hage waririmbye nimba shaka reka je kera nkikiri hari ya boro nani bazaciye umuririmbyi kweri ararenze bacibuka waririmbye narimbye byinshi agiri ku muduga yandirimbo na Miss Nono indirimbo twakoranye na kesi umenga urimo nakubari sala ya kesi featuring Freema Boy aho waririmbye rahibuka nahibuka nyene mugabo tuvugana ibindi ubunya naho ntushaka kuririmba indirimbo muri kumwe na kesi oya nashaka kuririmba bashise umuntu umugenzi nashizemo comment ku ndirimbo yiwe none nawe urahibuka kubona commentaire yashize ku ndirimbo yiwe ivyo nzubirabe nico gituma rero umuziki wacu ufuwe njye nashaka kuraba uno musi uraberewe nkavuga ati nice bro utavuze merci sawa mugabo je nabikubwiye biri ku mutima wanje nico cisha umuziki wacu uno musi baradugije abaririmbyi benshi barabaduza bari aho ngishana umuziki usaba uburyo udafise uburyo niyo mpamvu ubona rero umuziki waguzwe na management uno musi n'amamva abaririmbyi ko aratamba kwe bari mu management ku nguvu zabo baraheba Freema Boy hari ikindi kintu ngarutse ndakubaza ikindi hariho umuririmbyi tumaze iminsi bavuga ngo mu majambo menshi yatandukanye yuko hit yarafise ubunye atari yagifise aho mbere ndetse no mu bapromota benshi bamwidogera yuko hariho byinshi bifuje gukorana nabo nawe atabikoze ari nacyo gituma yaciye hasi kuri wewe ubihishisho nyabaki uzi design mbona babwire gatoya umuziki uragoye yarasohoye hit murayibona muramushigikira none kabuki mutamushigikira nubu mwibi bihe arimwo muvuga ati nibiki wize arimwo canke niki umva nakubwire umuziki nuhera nawe ari yandaze ko arategura ibintu bya bien ejo zo babishasha mugabo rero zamuvuga amakuru y'abaririmbyi nkayo nyene umbwiye mugabivuga mugabo ngaha usanga ama TV yanyu rero niyo yica umuziki ndagusubiriremo yica umuziki gute kumugihe wewe tukurondeye okay wowe no musurando ndimana ishimwe ari abandi usanga bakora gwana ngamu barabara bakora kubitana ingumu bakabishira mu marezo soso bagya bajeje yuko ngo muri TV ziduza umuziki wacu bagize amanuzi y'ama evenement y'umuziki urababonamo nabo bagize ama evenement y'amarerezo urababonamo nabo bo bagaca bibagera bijya bakagenda kugwana n'abantu badandaza imiceri ama taxi velo
bakagwana ubu basigaye bashira umukobwa bakagushirira ko umukobwa ngo wamuteye inda ibiki ibintu nk'ivyo ndiko ndavuga tumenye raba ndagwe reka ndagwe ibihugu bibiri n'abatanzania n'abatanzania nyene baduzanye ubu Tanzania bageze mu bwoko machawa abantu bavugira abaririmbyi aho ugiye ukarondera ukuravugira Fizo ejo ingumu nimuramenye Boy reka ndabivuge muri ibi bintu vya machawa urabona ngaha mu Burundi ufashe umuririmbyi ukamvuga ati jengire ndamwegamire ahubwo abone umenga baje kumwipendekezako nta nagacira asubira kuguha abaririmbyi bose mu Burundi niko mubayeho kandi niko mumeze hage mwibaze ko tutabamenye rega hariho abashoboye nkabijya bagiye mu Tanzania bashoboye mugabo ku buryo wewe ubaye umusitari no munsi ejo uranyibagiye nagushize hejuru ukabona umenga ntacyo maze urabyumva kuko ni benshi bishikira ukabona umenga ugushize hejuru ntazwi wowe uramenyekanye ntumenye yuko yashizemo uburyo bwinshi cyangwa n'umwanya wiwe yawutaye mu bintu bya kugira wowe ushitsa ucitse ushitse niyo mpamvu rero usanga mu Burundi bimeze uko batuvugane gatoyo Big Fizo bari he Big Fizo ari gukubita amakosa ari mu Buraya mama mubivuga tubivuga turabivuga nyene none ntubona amapost ya imana kubwira ariko arakora vuga mugume ariko arakora turabizi mugabo rero aha anda gwagararo gatoyo nigeze kubivuga Cedric Bangi muramuzi cyane gose uraza amateka yiwe amateka yarayakoze meshe nuba abandanya yakora Christophe Matatu uramuzi none twakuze tumumva yarakoze amahiti menshi yarafuye ngira numyereke inzu yasize mu ayi Bujumbura akabazo rega shaka biwanyu none kubera ikatanze umugira kandi mwamwiyemera yuko mwakoreye ama miliyoni jana hehe na hehe mu makosa yagiye atandukanye cyangwa mu makampani kanaka amahera mushamu yashira ikintu gihade niki ndagusubiriremo abaririmbyi ba Feka Life ni benshi alo beri Chris yambarira miliyoni ubyara Feka Life arandi baririmbyi asoya akaririmbo ngo banashizemo miliyoni myinshi utamenye na glass kumenya glass utafashe basi ice cream watanze iraki zingaye ngo miliyoni unamunazo dufashe vugisha ukuri ko natanze iraki zingaye mubandanye mufasha shike mu rwego rw'imiliyoni rero ngaha ni dusupport na support yari mu baririmbyi jeso indirimbo na muririmbyi ashobora gupostinga atanyumvamo nashobora kubigira mugabo rero ico kintu tugikuye mu muziko cyo toduga namwe abaririmbyi namwe bw'abajournalist fasha abaririmbyi ku nguvu murabe yuko umuziki wacu hoteli namwe uracari down ntibababeshe Yes bakunze bacubahiro TV aya namwe mu majambo Biefrima Boy ariko aravuga kandi akarashikiriza ariko umutima iwe nambutize uramenya icazi kandi ndazi yuko ibi inya ari mu bintu umuntu ari we wese namba hari icakora kitanezereza abaririmbyi biza kumushavuza ati kanaka kubera iki yavuze ibintu byanje sivyo none Biefrima Boy ikindi naco nagomba ndababwire nimuze muvuge abaririmbyi yuko bafise umutima mubi muze muvuge ngo abaririmbyi bameze nabi abaririmbyi barakora turakora neza kugira ngo abanyagihugu baronke ibikorwa byacu biva muri mwebwe ikibazo mwe murabisohora ariko fata basi fata umwanya nugira ikiganiro fata ijya ndirimbo yanje uyivuge ko amaherere wabonyemo nambupo namuvuga bien kugira ibintu bya bien abantu baronke vibe ico nje kibananiro gasanga dusoye indirimbo ifatira umwanya icambua Free Boy ngari yambaye uku mugabo turavye nga ije nje abantu bashaka kumenya mugabo dusoye indirimbo tuzana makuru y'abantu mwakuye amenyo Free Boy rumwe mu bantu ducyo kuyaga amajambo menshi agiye atandukanye ni kihe kintu woshikiriza leta nyakubahwa kugira umuziki w'u Burundi utera imbere tubone yuko umuririmbyi w'u Burundi afise agaciro kuko nubu unya hariho umwana avuga ati je nta mwana wanje yo kunjira mu muziki kuko ibyo mukora hari benshi menga ntibarabitsaho bivanye no kungena ntacyo turabona mwebwe abanyamuziki muronka bo merci sana kucho kibazo cyo no kubwira gatoyo je ekansabe kwanza leta mvyeyi ico yodufasha sikini mu baririmbyi ministre kwanza dusubi inyuma kwa ministre wa jeunesse abanze agire ikintu citwa inama ahamagaze abajejwe kurongora umuziki za mikale aba producer abande abumvishe apana biga baca bagira surprise ngo indirimbo turayagarikije ngo harimo ibishegu canke imeze ukuntu no abanza azitegeko
kuko twebwe kubwaho ubona umenga kuyihagarika sindavuga icyo nsavye rindira babanze bafate ingingo iri au top batuga barinzi mukwe gukora iki mugabo nabonye badufasha iki razigenge ubafata batadufasha ikintu bakora dusubiza inyuma rero kansabe leta mvyeyi idufashe ibwirira abantu b'amakampuni bikorera ivyabo adufise amasosiyete menshi yikorera ivyabo dushaka kutuduza kinju bande easy ni nyinshi smart mugabo bakizera abantu hanze genda urabe uzunguruke vile yose na pancarte uza kubona mu muririmbyi w'u Burundi baza kwereka umuntu afashe telefone wo muri Zimbabwe umuntu afate telefone wo muri Kenya wo mu Rwanda bagaca bashira haki mugabo amatelefone amapublicité rondera abaririmbyi tuyakorera turabishoboye niyo mpamvu uvuze ati rero abafi amashira hamwe ariyo ni menshi leta nivuga ati nimukurane n'abaririmbyi kandi nitegeko mutegerezwa gukora n'abaririmbyi ajya ama miliyoni toyinjiza mugabo rero ugasanga aha mu bihugu bibanyi umurinzi asoye hit abaye boss kuruta abarinzi bakera batesese turaremvye we mu Burundi turapigise n'inzara none ndakubaze film ajya nkabaroriro nabafite nta nzu bagiye boza umuronderero mubaze urafise inzu acha ikwereka Dia prima boy reka ivyo vyinzu vya loriro navyo nshaka kubwira ko sishaka kwiteranya umenga life Dia prima boy reka tugushimire bwanda kubaze ibibazo bibiri unyishuri utaba umuririmbyi nakaye kazi wari gukora turetse umuziki kandi ukabona ko kagushimishije cyane akazi nari gukora jewe je nari umutwara nari je icyo nifuza vraiment je nubu nifuza ko umutwara yego nari kuba umutware nk'ababa ngaganuze abe nka mustaneri n'ubura byivuze canke mu mutware gusa akomeye Maire de la ville nigiye kintu wokora kugira abanyagirwa bakakwije mbaye Maire de la ville nga mu gisagari wacu ari ibintu byinshi toshaka kugira niyo ndoto yanje narifise n'ubu leta yonyizera kama gusoma Maire de la ville basi mwindi apana ubu mwindi myaka burazi kajya baba revo kera yahora ari umunyumba 10 hariya iwabo bo je sishobora gutangura ubunyumba 10 baragukengera imanza ngo tugwe 2000 ducira imanza mugabo je nagomba mbe meya ndoto yanje kuba meya leta yu ndayisavye myaka iri imbere Maire de la ville je n'umunyagisagara urabe ngene no abana tokora neza kandi igisagara cyo bien kuko n'umunyagisagara yego mbebe cyajya bien film boy umwana w'umukobwa yomwemera yuko yinjira mu muziki mugihe umwana yo babishaka neza cyane none ariki nakore kandi umwana wanje ego vraiment agenda ese bien film boy nibaze ko tuyaza amajambo menshi agiye atandukanye kandi wavuze akari ku mutima reka ndagusabe wabwira abakunzi ba Cyubahiro TV bakande subscribe na comment kugira tuzoba bambere dukora cyane mu Burundi nibyo twifuza hanyuma unongera nababwire n'imbuga zawe usanzwe ukoresha bagire subscribe kwanza kuri TV yanyu Cyubahiro TV ama acha baje kugira subscribe kuri channel yanje Free My Boy YouTube Instagram ukagira ukauza kukagira ukamu abone wanje ja kuri Facebook page andika Free My Boy hose kugira ngo uzoronga Instagram hose byose ni Free My Boy Twitter hose yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro mwari kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya camera ni Alex reka tubandanye tubasaba mukande subscribe na comment muraba boss bacu turi nako turabakozi banyu turabakunda cyane ciao